loué et remercié. yashimwe Soit notre Dieu pour ashigwe sa hejuru grâce et sa fidélité. imana yacu kubwo ubwizigirwa bwayo no muri kano kanya kwino saa dushobora kubamwo Nous avons, n'est-ce pas, déjà by'ukuri turafise yego turamaze kumva ibintu by'igiciro ejo ijambo ry'igiciro ce que Dieu a préparé pour son peuple. ibyo imana yateguriye ubwoko bwayo Il s'est révélé dans sa gloire ingene yihishuye mu bwiza bwayo brièvement. mu buryo buciye bugufi mu gihe ariko twumvise ko yihishuye muri Yesu Kristo yerekana ubwiza bwayo icikura Le voile igihuzu et le voile s'est déchiré d'une igihuzu caratabutse ku buryo umwe wese afise uburenganzira ashobora kuba yobona. Nous l'avons entendu. Twaramaze kuvyumva muri kino gitondo Comment est-ce que Dieu ingene imana ihata kuduhamagara a sorti pour que nous puissions venir à lui. kugira ngo tuze kuri yo nka papa wacu nka wa wundi atanga impano z'agahore nka data atanga À ses enfants des dons. aho abana biwe impano nk'abahungu biwe bamutakambira imisi yose akabishura natwe turashobora kuza kuba inyegu yiwe akadufata mu kiganza akaturongora. Avant que nous allons Imbere yuko continuer à écouter, tubandanya kumva continuer à écouter ce qui twagomba kubandanya kumva ibyatanguye ejo ku mugoroba ndavyibaza quoi qu'il arrive, ce sera bien. ko bimeze kose ni vyiza turagomba kuvyakira uko imana ibiduhaye ndibaza ko biza kuba kubandanya ku byo twari ko twumva ejo. Imbere yuko dusenga ndagomba gusoma ijambo ryo mu Baheburayo 12 byanditswe vyera bikeyi kandi no mu gice ca 13 Abaheburayo 12 mpera ku murongo wa 18. Hano umwami akoresheje intumwa Paulo aravuga approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la ntimwegereye umusozi wokogwa ko waka umuriro kandi ntimwegereye umwiza w'umuzimagiza n'umuzitanya n'igihuhuta n'inzamba ivuga n'ijwi ry'amajambo abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo. 22 ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mw'ijuru n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mw'ijuru mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. N'imwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli muri 13 ku murongo wa 12. Nico catumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso. Nuko tuve muri izi sago tumusange inyuma yazo twiremetse ugucokorwa kwiwe kuko hano tudafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza. Nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi co gukenguruka tubiheshe n'uyo nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Turasenga Data, turagushimiye, turaje kuri wowe, turindire yuko uduhezagira, uduha ijambo ryawe, turindire Mwami ko ubidukorera. Ntituzi igihe dushigaje ariko turagomba Mwami kugura uburyo tubugwiza amasaha tuhawe tugusenge tuguhimbaze. Twese hamwe turagomba gushima ubuntu bwawe, uduhe ijambo ryawe, tuzanye imitima yuguruye, uyuzuze Mwami, ushobore kuyuzuza, ugire ubuntu, ukomeze twebwe twese, ukomeze kandi Mwami uhezagira iminwa uza gukoresha, ugomba kuvugisha. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ry'igiciro, amen.
un shalom fraternel, cordial, mwese que la paix de Dieu soit avec shalom vous. Je souhaite cela. amahoro y'imana abane namwe ndabifurije ivyo harahiriwe abantu bafise amahoro n'imana. Un cantique le dit, Indirimbo dans irabivuga la paix avec Dieu, iyo amahoro y'imana anyengetereye mu mutima wanje, aho rero cri de joie et exalte. umutima wanje uturakamo k'umunezero agashima. Ce soir, Ivyo rero ndavyifuriza kuri twebwe twese kuno mugoroba, ayo mahoro qui surpasse, arengeye ubwenge bwose, dépasse nos pensées, arengeye ivyiyumviro vyacu, ari hakurya y'ivyiyumviro vyacu, ayo mahoro ashobore nos cœurs et nos pensées et nos sentiments. kurongora imitima yacu n'ivyiyumviro vyacu. Je souhaiter à tous Nagomba kwifuriza mwese ikaze mu buryo bw'abavukanyi bene data n'abashiki bacu bo muri Autriche, bo muri Suisse, bo mu Bufaransa, bo muri Belgique, et nos bien-aimés frères et sœurs na bene data bakundwa bo muri Finlande, et de l'Union soviétique, n'abo muri Union Soviétique, na mwene data Téhéran, w'Itera. et pas pour oublier Si ukugira nibagire mwene data na mushiki wacu démocratique de la bo mu Budagi, nous, cette parole est un peu étrange. bidegembya twebwe iryo jambo rimeze nk'iritangaje. Hajya mu burengerazuba ni demokarasi, mu burasirazuba mbega ko amajambo bashoboye kuyaca umunsi umwe. Ubwami bw'isi bwose buzoba bwasambuwe, ariko umwami wacu niwe azoganza nk'umwami w'abami, natwe tuzaba turi kumwe nawe. Aho rero ingingo ikifatwa burundu, turashobora kuvuga tuti twakiriye umurage ukomeye cyane. Igihe cyose tukiri hano ku isi tugomba kwiyegurira ibintu byose, ibintu nk'uko biri muri kino gihe. Imana ishobore kuduhezagira kuri kano kagoroba. Ejo kuri jewe uno munsi mu gitondo n'umuhingamo ibikorane kuri jewe wari nk'umuti uvura ukomeye. Ni byiza cyane, birahimbaye. Umwami by'ukuri yavuganye natwe. Mbe ni bangahe bashobora kuvuga amina kuri ivyo? Amen. Yego, abari hano bose byari ibintu byiza cyane. Yego, mu buryo bw'umubiri numva ncitse intege. Kumbure ntimushobora kwibaza ivyo n'igihe umuntu akoresha afata urugendo kandi rurerure, agava aho ibirere bihinduka akaja ahandi bidasa. Igihe kinini naryama nk'igice, mbere ngasubira kuba nagavye, ntashobora kuruhuka, nitegura, bikaca bibandanya imisi yose, porogaramu ikaba yuzuye. Rimwe na rimwe numva nifuza abapasitori basoma ubutumwa kuwa Mungu gusa, bagaca baruhuka inga ryose, kiretse hari ukuja guhamba. Aho rero reka twebwe twiyegurire Imana yacu uko byogenda kose. Ikiganza cacu twagishize ku mukogote urimisha inka. Reka ntidushoboye kuraba inyuma, ariko dushimire Imana yatubonye mu buntu bwayo ikatwikwegerako. Rero turagomba ko umuntu wese yumva neza. Nimba hari umuntu atamerewe neza, badafashe neza, abimbarire. Turagomba ko umuntu wese yumva ko bamukoreye neza nk'uko bitegerezwa. Ndizera yuko umwe wese yumva aguwe neza kuri uno muhingamo.
le cantique, nous voulons faire du cantique numéro 7. turagomba kugira indirimbo y'indwi Cantique conducteur eh, de nos réunions pendant ces jours dans lesquels ibe Seigneur, tu as fait de umurongozi grandes choses en nous. w'ibikorane Voici dans la byacu prière, nous t'adorons. mwami wakoze igikomeye wadukuye mu mukungugu turagushima nimba mwarabihawe nimwugure imitima yanyu Je ne dois pas l'oublier. singomba kwibagira Nous l'avons lu dans le deuxième twasomye couplet du cantique. mu gice cya kabiri cy'indirimbo ngo wewe mutwe Toi la couronne wewe des enfants, gitsibo c'abana bawe tu te révèles wihishurira à quiconque umuntu wese yizeye utamwinyegeje ukagendera mu bawe hano kugira ngo umwe wese qui est sauvé yakijijwe expérimente ta présence. agire umwimenyerezo wawe ko uri kumwe nawe Notre cœur le croit. tugomba kuririmba gusa ariko twizere n'umutima wacu wose turindire yuko ivyo navyo Soit manifesté parmi nous. bigaragara muri twebwe nk'uko indirimbo yabivuze ejo ku mugoroba twavuze ku cigwa ko mose Voilà sa face. yitwikira mu maso hiwe mu isezerano rya kera twarabisomye mu bikorinto ba kabiri Et nous avons aussi kandi de la prédication de Frère no Branham. mu butumwa bwiza bwa mwene data Branham twarabivuzemo Si ce soir, nimba kuri uno mugoroba union avec nitwabandanya n'ico cigwa nitwabandanya turaza kubandanya n'ico cigwa ndabasaba rero muze kumviriza mu masengesho mwese de supplier Dieu mwinginge imana ishobore nous révéler et nous kuduhishurira iduhe que nous avons à apprendre ivyo tugomba kwiga mu bwo butumwa bwiza très personnellement n'ikintu igomba kutubwira umwe wese ku ruhande ce rwiwe qui s'était passé avec Moïse, icabaye kuri mose ce qui twaragisomye s'était passé avec le peuple d'Israël. icabaye ku bwoko bwa isirayeli Nous en sommes aussi informés naco au twarakibwiwe commencement de l'église ku ntango y'ishengero yo mu isezerano rishasha les évangiles, mu butumwa bune bwiza les actes des apôtres, les ibyakozwe n'intumwa ivyete byandikiwe amashengero mbere n'ibyahishuwe yohana mbere twarabwiwe kandi no ku nkuru zidonda ivy'ishengero ingene ukundi gusha mwemuye w'imana yaguma agenda gutangura gukora ingene ukuri kwa bibiliya connaître kwatangajwe ont été révélés kugahishurwa ubu rero twe tubayeho mu gihe dans une époque igihe particulière, kidasanzwe dans un âge igihe ciharije igihe c'ubuhanuzi lequel des muri ico gihe ubuhanuzi bwa muri kino gihe ubuhanuzi bwa bibiliya buriko burasohorera imbere y'amaso yacu bukaba igifadika c'ukuri nico gituma bihambaye cane ko ijambo ry'ubuhanuzi rishigwa ku gitereko kw'amatara lié avec cela aussi la mu révélation bifatanye n'ivyo no guhishurirwa Yesu Kristo by'ukuri bihabwe uwo wese abo bose babegera Imana ni munyemerere ndabasomere ibyanditswe byera bitatu turaza kubandanya no mu butumwa bwiza bwa mwene data Branham mu Bikorinto ba kabiri igice ca 4 guhera ku murongo wa 6. car Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, Imana imwe yavuze ngo umuco wake qui a fait briller la lumière uvuye mu mwiza nos cœurs, niyo yakije mu mitima yacu la connaissance de la gloire de Dieu, kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Kristo. même Dieu Iyo Mana nyene qui avait ordonné, yari yaratangaje ngo umuco nubeho, qui nous a accordé la lumière dans nos cœurs, niyo yaduhaye umuco mu mitima yacu kugira ngo dushobore kumenya la gloire de Dieu sur la ubwiza bw'Imana mu nyonga ha Kristo, turabe tubumenye. Nous l'avons dit partout et Nk'uko twabitangaje hose, Imana ntiyihishuye mu idini non plus dans la nature, kandi ntiyihishuye mu byaremwe nk'umucunguzi, ariko mu buryo bwiharije yigaragaje muri Yesu Kristo umwami wacu. cela est l'unique Icyo nicyo kintu kimwe cyo guhishurirwa personnel
de Dieu ciharije c'imana hano sur terre. kuri ino si. Nous allons voir turaza kubona Dieu ko imana par les prophètes parlait ucishije mu bahanuzi yaravuga, en Christ. ariko ni muri kristo La prise niho yashoboye gufata imero iraducungura. Abaheburayo chapitre 1 igice ca mbere au verset 1 ku murongo wa mbere jusqu'au verset 3. gushika ku murongo wa gatatu. Hébreux chapitre 1 Abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. autrefois Kera Imana yabariye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. dans ces derniers temps Muri iyi minsi y'iherezo par le Fils yabariye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho aussi kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi, uwo et l'empreinte kuko ari de sa kuko ari nature, ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, de sa nature, l'expression de sa nature, et il soutient ngo niyo toutes choses kameremere par sa kayo, parole puissante. kandi ishyigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ibyaha, abyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mu ijuru, amaze bwo mu ijuru. Abaheburayo 9 umurongo wa 11. De hier soir. tuja tuza rero ku cigwa c'ejo Chapitre 9, haheze, verset 11. 9 umurongo wa 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ariko Kristo amaze kuza umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza, aca mw'ihema rirusha rya rindi kuba irihambaye n'iritunganye rwose, C'est-à-dire qu'il n'est pas ritakozwe n'intoki, bisobanurwa ngo ritari iryo mu byaremwe by'ubu. Kandi amaraso y'impene canke amaraso y'ishuri siyo yamushikanye ahera cane, ariko yahashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. none amaraso y'impene n'ay'imfizi bo n'umunyota w'inka yiriza ucucagirwa abahumanye, ko vyeza imibiri igahumanuka. combien plus le sang de Mbega amaraso ya Kristo, par uwo yitanze vertu de l'Esprit éternel ku Mana atagira agasembwa, lui-même. abitewe na mwemu L'Esprit éternel ahoraho, fait lui-même ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu conscience des œuvres ngo ibikorwa by'imfagusa bivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Amen. Turasenga. Père céleste, Data wo mu ijuru, nous avons lu cette parole twamaze gusoma aya majambo, et nous voulons qu'elle turagomba yuko aba qu'elle puisse devenir une réalité, ashobore kuba igifatika, que nous pouvons dushobore expérimenter. kugira umwimenyerezo umwe wese ibyo waduteguriye. Mwami, urabona Mon état corporel, ingene umubiri wanje umeze. corporel. Je te demande Ndagusavye de bénir ta parole, uhezagire ijambo ryawe, d'être proche de nous, ube hafi yacu, d'être présent et de nous ube faire ariho uri ngaha, utugirire de ubuntu, nous une faim uduhe inzara yo kuza kuri wewe, kugira ngo tukugire umwimenyerezo nk'uko bitigeze kubaho ikindi gihe, maze ushobore kwishura à nos besoins, à nos ivyo désirs, dukeneye, inyota zacu ugaragare, wihishure nk'uko wabikora kera mu gihe ca Bibiliya. Uduhezagire ubu mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe, dans le sein mu izina ryera rya Yesu. Amen. de cette prédication. Muri buno butumwa bwiza Imana yahishuwe, Hier soir, lu, ejo et twarasomye, nous avons constaté turanabona yuko dans l'Ancien Testament mu isezerano rya kera le voile igihuzo sur le visage, sur la
a été mis cari cashizwe sur la face de Moïse. mu maso ha Mose maze mu isezerano rishasha ni muri Kristo ico gihuzu cakuweho. Pouvons voir la gloire de Ubu Dieu. turashobora kubona ubwiza bw'Imana, turashobora kubona ubwiza bw'Imana yego, tukabubamwo tukabugiramwo umwimenyerezo, Être enveloppé dans cette gloire. tukatwikirwa muri ubwo bwiza umwe wese mu ruhande rwiwe. Nitwagomba kuvuga mu ncamake turashobora kuvuga L'image ko ibigereranyo byo mu isezerano rya kera sont devenues, byahindutse, se sont rapprochées toujours plus de la réalité. byagumye byegera ukuri, maze umuhanuzi wa nyuma Malaki imyaka 400 imbere y'uko isezerano rya rishasha ritangura Prononcer ces yavuze buno buhanuzi. Bose bari barindiriye yuko hasohora par la bouche ivyo Imana des prophètes. yavugiye mu kanwa k'abahanuzi babo, maze buno nyene ivyo vyari biri ngaho. Parole Ijambo qui par la bouche des prophètes avait retenti, ryari ryumvikanye mu kanwa k'abahanuzi, devenu en tant que parole de la rica rihinduka ijambo ry'isezerano, qui a été ensuite hanyuma accordée à Marie. rihabwa Et Mariya. la parole de la promesse, Yizera ijambo ry'isezerano, l'esprit, la couverture. mpemu amutwikira igitutu, nuko umwana w'Imana yavutse. Uko niko isezerano rishasha ryatanguye, niko ugusohoza k'umugambi w'Imana n'ubumwe bw'Imana byatanguye. Turabona rero yuko ubu tubayeho mu bintu bisa gutyo nyene. Abahanuzi bose n'intumwa n'umwami Ont parlé de ce jour baravuze kuri uno dans munsi lequel nous vivons uwo aujourd'hui. turiko turabamwo uno munsi. Et ils ont désiré Mbere barifuje voir kubona ces choses ibyo bintu bisohora dans leur temps déjà. mu bihe byabo, ariko ntibabibonye kuko igihe cyabyo nticari bwashike. Uno munsi rero Toutes les promesses ubuhanuzi bwo amasezerano yose ariko aba ikintu c'ukuri, nous approchons toujours plus proche de tuguma twegera impera. Kandi niba voulons parler avec la tugomba kuvuga n'ijambo ry'ubuvugishwa, mbere mu isezerano rya kera bari baravuze kuri ivyo yuko umunsi w'umwami uzoza, dans lequel le soleil s'obscurcira, aho izuba rizozima, ne donnera plus de sa lumière, ukwezi kutazosubira gutanga umuco, inyenyeri zigakoroka ziva ku ijuru, umunsi w'umwami ukazoza waka nk'itanure, en ténèbres. izuba rizohinduka umwiza, ukwezi kuba amaraso. Byaravuzwe mbere no mu isezerano rishasha, ariko imbere y'uko uwo munsi w'uhoraho uteye ubwoba uza, Voulait envoyer Imana yagomba kurungika umuhanuzi. Uno munsi le Seigneur umwami dirait, yotubwira ati j'ai tenu ma parole, nashikamye ku ijambo ryanje, narayisohoje, nararungitse umuhanuzi. Uwo muhanuzi namurungitse, harahiriwe abo bose bamwumviriza. nous sommes en train de parler de cela, que justement les choses nuko nyene turiko turavuga ibintu bigomba kuba nkuko nyene ivy'Imana yatangaje imbere y'igihe. Ndabasaba rero mugabe murabe imirongo ibiri, wa mbere niwo muri Matayo 24, uwundi niwo muri Tesalonika ba mbere igice ca 5. dans Matthieu, Muri Matayo igice ca 24 parle umwami avuga ku bihe by'ibihe bya nyuma, intambara n'impuha z'intambara n'ugutigita kw'isi tout ce qui n'ibindi byose a à venir sur la terre. bigomba kuza ku isi, bigomba kuza ku isi. Il y a une seule Hanyuma hari agace kamwe gusa. tout cela est seulement le Ibyo byose ni intango y'imibabaro, même pas la fin, mbere si impera, seulement l'introduction, ni kwinjira gusa no gutangaza imibabaro, même pas la chose elle-même mbere si n'ibintu ubwabyo, si imibabaro ubwayo igomba kuza, qui pénétrera. izogomba kuza ikaboneka, Déjà les douleurs d'enfance, ariko ni imibabaro yo kuramukwa qui commenceraient et izotangura qui ont commencé. kandi yaramaze gutangura. Paul, Pawulo en tant que l'apôtre et prophète nk'intumwa du n'umuhanuzi Nouveau Testament, wo mu isezerano rishasha yararavye, pas au commencement yaravye ku ntango de cette fin des temps, y'impera z'ibihe, ariko yaravye ku mpera. et disait, Aravuga quand ati ils diront n'igihe bazaba bavuga
ngo ubu rero règne la paix. hari amahoro nta nkomanzi. Alors, une aho rero une niho certaine uguhona direction prendra. kuzobaza ko giturumbuka Comme les douleurs surviennent nk'uko ibise biza ku mugore yakuriwe ntibazokwikiza na gato. les deux vont. ibyo bibiri birajanye, L'introduction, kwinjizwa gutangura kw'ibyo bintu dushobore kumenya. notre Seigneur lui-même le dit. kandi umwami wacu ubwiwe abivuga muri Luka 21 ngo nimwabona ibyo bintu byose bishitse Que cela commence à arriver. bitanguye gushika, nimwabona bitanguye gushika, muraramura imitwe yanyu murabe hejuru, kuko muzaba mumenye yuko gucungurwa kwanyu kuri hafi. Nous avons vu plusieurs choses, tumaze kubona ibintu byinshi bishika, écoutez, et même tukabyumva mbere tukabibamwo mu bintu bimwe bimwe, ariko à la fin, tout à fait à la fin, ku mpera z'impera haranditswe ngo amahoro n'inkomane, amahoro ngo hari amahoro n'umutekano. Mbega ntitubona ingene mu gihe cyacu ingene umuto n'umukuru bose bagomba amahoro, bose bagomba umutekano, tous ceux bose s'arment comme jamais auparavant. bariko batora ibigwanisho nk'uko bitigeze kubaho. J'avais lu il y a namaze gusoma haraheze igihe yuko isi yosangangurwa inshuro 21 n'ibintu n'ibigwanisho bibaho. statut qu'une seule terre. Isi imwe yonyene yosangangurwa rimwe gusa, ariko kubera iki ivyanditswe bisohora, Faut que birakwiye yuko ivyo byose bisohora que les grands kugira ngo abakuru puissent tous s'asseoir à une seule table bose bicare ku meza imwe pour négocier kugira ngo qui sont baganire ku bisaba amahoro. Amahoro gusa yoba yitwa nko ari amahoro gusa, ariko ikintu cyose gikozwe atamana irimwe ntigishobora guhangama. qui est fait sans Dieu. Ikintu cyose gikozwe atamana ni igihe bazoba bavuga bati ubu rero turafise amahoro, ubu rero Nous avons le repos. turafise umutekano, nta nkomanzi two kwitekanira. Ndababwira yuko ibintu byose biriko biragenda bigana ibyo bintu. Ils arriveront à Hazogera igihe bagira ubwo bumwe, ils vont, n'est-ce pas, bakavuga ngo bagize ubumwe, bakibaza ngo barose ubwo bumwe, kuko bose bafise ubwoba, umwe wese atinya uwundi, à la chance de survivre. umwe wese arazi yuko nta muntu afise amahirwe yo gusubira kubaho. Ariko twebwe nk'abana b'Imana, Regardons tout cela avec une vue twebwe claire. ibyo byose tubiraba mu buryo bufoboye. Haravugwa hano ngo Nous savons mieux les choses. twe tuzi neza gusumba abanyepolitike bose. Aho rero ntituba turengeje urugero. Alors nous ne sommes pas assis parmi twe ntitwicaye ku bantu batanga amanama cyangwa batagira inama, ariko twicaye twumva ijambo ry'Imana kandi twigishijwe n'Imana donc concernant ce qui ku byerekeye doit se passer. ibigomba gukoreka ku mpera z'ibihe. Aho rero Les croyants peuvent prier. abizera bose barashobora gusenga ngo ibi ntibize, ngo ibi ntibishike, ariko bizoshika uko bimeze kose, kuko niko byanditswe. De Pierre, chapitre 3. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 10. Le jour du Seigneur viendra. Umunsi w'umwami uzoza nk'igisuma, uwo munsi amajuru azoshonga, ibintu byose Et la terre avec les bizoshonga, œuvres isi qu'elle renferme. n'ibikorwa byayo byose bizoturigwa. Personne Nta muntu n'umwe empêché azoshobora kubuza ivyo, kuko akanwa k'umwami karabivuze. Ivyo bizoguma bimeze uko niko bizomera. Ariko imbere que cela yuko ibyo bikubita isi, bishika ku isi, umwami ashaka gutegura ishengero ryiwe, il veut se révéler à agomba kutwihishurira, il veut ôter le voile agomba gukura igihuzu reconnaître kugira ngo dushobore kumenya umwami Yesu Kristo nk'icari by'ukuri. maintenant je viens Ubu rero qui reka ngaruke ku vyanditswe muri buno butumwa bwiza. Nagomba gusoma amatangazo menshi. Umurongo: Mose yaje mu nyonga h'Imana, était allé dans cette parole. yari yagiye kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ryari ryanditswe Il était kandi dans la présence de Dieu yari mu nyonga h'Imana avec cette parole. hamwe n'iryo jambo. Il avait
la parole yari afise pour cette époque ijambo rya kijya gihe murabizi que il y a une parole hariho pour ijambo chaque âge. ku bw'urunganwe rwose Alors que Moïse, mu gihe mose yagaruka son visage mu maso hiwe resplendissait. haca ibibatsi Voyez-vous, la parole était murabona ijambo ryari muri we à ryiteguwe guhishurwa amen la parole ijambo ry'ukuri était prêt, avait ryari hafi été apporté. ryari ryazanywe ryagomba guhabwa ubwoko Dieu l'avait écrite imana yari yaryanditse et elle était avec Moïse. ryari kumwe na mose Avait pour eux la parole. kuri bo yari afise ijambo Il avait la parole vivante. yari afise ijambo rizima ku bw'ubwoko Mais c'était seulement caché. ryari gusa rinyegejwe ryari ritwikiriwe Était caché, voilé. ryari Et ritwikiriwe Moïse devait mettre mose yagomba gushyira igihuzu mu maso hiwe reka tubaze tugume hano un moment. akanya gato Moïse mose n'était pas seulement récepteur de la parole. ntiyari gusa uwakiriye ijambo ariko yari igitwazi cy'ijambo yari afise umugabane À la promesse que Dieu avait donnée. yari afise umugabane mu masezerano imana yari yatanze nitwaza n'ivyo mu gihe cacu kera imana yari yabwiye aburahamu ngo inyuma y'imyaka 400 Ferait sortir. nzosohora ubwoko bwawe uruvyaro rwawe ndarukure mu buja Et quand igihe ico gihe cageze Dieu imana yari ifise umugabo qui est né dans ce monde yavukiye muri ino si seulement pour manger et boire, atari kugira ngo arye gusa kandi anywe pour avoir été ici sur terre. kugira ngo abe yarabaye gusa kuri ino si ariko yahabaye kugira ngo inkuru z'agakiza zishobore gukorwa mose yari umuntu w'imana Vu extérieurement, urabye mu buryo bw'inyuma il s'était une fois oublié et il avait frappé un Égyptien. igihe kimwe yarayibagiye akubita umunyaegiputa aca Sous le sable, amwishe aca amunyegeza mu mucanga araraba iburyo n'ibubafu maze arabona ko atamuntu yamubonye ariko uwundi munsi yarahunze ariko twuhagara hano tukavuga tuti imana ko itari yavuze imbere y'igihe ko uwo mugabo yari umwicanyi ko atashobora gutyo umwicanyi yashobora kuza hanyuma nk'umuhanuzi ariko imana izi ibintu byose imbere y'igihe imbere y'uko tunavuka avant même que nous imbere y'uko tuba twakoze ikintu runaka imana iba yari izi ikintu cyose cyo mu buzima bwacu ikimenya imbere y'igihe et il aurait été mauvais, mal conseillé. yari kuba umuhanuzi mubi iyo arindira ikizomenya imana yamenye ibintu byose imbere Quand y'igihe Dieu était arrivé, l'heure igihe cy'imana cyari cyashitse isaha yadodoye umuhanuzi yari ari ngaho ijambo ryahishuwe ryari riri ngaho ku bw'iyo saha pour ensuite maze hanyuma révéler kugira ngo ahishurire ubwoko bw'imana amasezerano apporter au peuple de Dieu azanire ubwoko bw'imana amasezerano imana yari yahaye aburahamu kuri jewe ni nk'urunyuzi rutukura rugororoye la prédiction de l'histoire du salut. ugutangaza umugambi w'agakiza atari kuri aburahamu canke kuri mose canke abahanuzi ariko Les révélations kubwo guhishura uguhishurwa kw'imana turaduzwa tukinjizwa mu by'imana yahishuriye abahanuzi tukagira umugabane mu by'imana yabahaye tukagiramwo umugabane muri mose yari igitwazi cy'ijambo kandi yagira umwimenyerezo ubwiwe amasezerano imana yari yaratanze hamwe n'ubwoko bwose amasezerano imana yari yabahaye aburahamu turabona yuko igihe umuco waza mu bwoko bw'imana ibyanditswe byarabivuga bifoboye ngo kuri egiputa yose hariho umwiza mu buryo wawukorakora ariko aho abayisirayeli bari bari i Gosheni hari umuco ukayangana neza byari bihushane
umwiza utwikiriye isi, Alors Paul écrit de nouveau. umwiza utwikiriye amahanga. Pawulo akandika ukundi gusha mu Bitesalonika ba mbere 5 Frères, ngo ariko mweho bene data ntimugendere mu mwiza kugira ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'igisuma mu ijoro. kubera iki atubwira ngo mwebwe bene data ntimube mu mwiza? Abitesalonika ba mbere 4 kuko yari azi ko umuhanuzi Zakariya yari yaravuze ahishura avugishwa ngo mu gihe cyo ku mugoroba l'Église, umuco uzoza. l'Église va jusqu'à l'heure de minuit. ishengero riragenda rigashika no mu gihe cyo mu gicugu, hanyuma akamo kakumvikana ngo he nguwo umukwe araje. Umunsi w'ubuntu wagize intango urabandanya ushikira igihe cyo ku mugoroba. Et il était prévu qu'il mbere hari hateguwe yuko uwo munsi ugera mu gicugu. umuco waje ku kagoroba que nous puissions kugira ngo trouver dushobore kubona le chemin inzira éclairé par la parole révélée imurikiwe n'ijambo ry'ubuvugishwa muri ino si y'umwiza. pensée icyo nicyo cyiyumviro cy'Imana igomba exprimée. kuvuga ukundi gusha, Pas pour se disputer sur atari kugira ngo duharire ku nyigisho izo abantu buharira ko. oya, ni umwimenyerezo umwe akorana n'Imana. umuco lui dans les ténèbres, wakira mu mwiza, mais les ténèbres ne l'ont pas. maze umwiza ntiwawumenye. Si nous marchons dans la lumière, nitwagendera mu muco alors nous avons communion. tuba dufise ubumwe n'Imana. D'un côté, ku ruhande rumwe la parole était révélée à Moïse. ijambo Alors, ryari ryahishuriwe Mose, elle fit connaître par Moïse. mbere ryamenyeshejwe Mose, ariko ku rundi ruhande ryari rinyegeje. bamwe barahishurirwa abandi bakabinyegezwa. haranditswe kandi hano ngo bene data, Vous allez peut-être accepter cela comme une offense. kumbure muza kubifata nk'uko umenga ni ikintu kitari ciza, Corinthiens 3, nk'uko Pawulo mu Bikorinto ba kabiri 3 gushika kuri 13 avuga, 2 gushika kuri 13 avuga Moïse devait voiler ngo son visage. Mose yagomba gutwikira mu maso hiwe, kuko ubwo bwiza bwari mu maso hiwe bwari bwinshi cyane, Elle éblouissait le peuple. mu buryo bwatuma ubwoko Combien plus elle le fait maintenant. bucanganyikirwa. ni nk'uko bikorwa uno munsi. murazi igishobora gushika Quand on marche iyo ugendeye contre la lumière. urwanya umuco ufise inkomezi. iyo umuco ufise inkomezi nyinshi, Et plus fort, on peut être ébloui par la lumière. umuco ushobora kukumena amaso. Si nous allons contre la lumière, nitwagenda duhanga umuco, dans cette génération, s'étonne. benshi rero muri runo runganwe baratangazwa n'ivyo. mbe muragerageza ivyo? Allumez les phares de votre voiture. niwatsa amatara y'imodoka yawe, uca ugenda urabe muri ayo matara, ntabyo ushobora. On ne doit jamais aller contre la lumière. ntushobora kugenda uhanga amaso umuco, ugenda ujana n'umuco, uraba iyo umuco uraba, Le chemin qu'elle kugira ngo umurikirwe ku nzira. va contre la umuntu agenda ahanga umuco umumena amaso, ariko ugenda atumbera inzira y'umuco agendera mu muco. niko bimeze no muri kino gihe. ntidushobora kugenda, tugomba kugendera mu muco twahawe n'ijambo ryahishuwe n'ukugomba kw'Imana kwahishuwe. harahiriwe umuntu yatawe ibyo muri kino gihe Imana yamubwiwe, kandi nzobandanya kubikora. haranditswe kandi ngo mubone ko bwari ubwiza bwo mu bihe, kuko cari cagezwe co ku isi c'igihe. abantu bahumishijwe mu buryo bw'impemu, ubwo bwiza buzoshira, ariko ubwo bwiza bwa hano ntibuhera. Mose kera yari afise icagezwe c'umubiri co gucira kw'iteka. nta buntu bwariho mu cagezwe ciwe, cacira kw'iteka gusa, nta mbabazi zarimo. icagezwe cababwira ngo, cababwira ico bari bari,
ariko ngaha un chemin hari vers inzira la liberté. igenda mu kwidegemvya. Lorsque cette parole, Igihe rino jambo rihishurwa, quel visage mbega elle aura. rizogira mu maso hameze gute? Elle doit rester voilée. Rigomba kuguma ritwikiriwe. Maintenant, remarquez que Ubu rero nimurabe ko elle mpemu est voilée. atwikiriwe mu rusengero Moïse, rw'inyama n'amaraso. Mose yavuga amajambo un voile naturel. amajambo yumvikana y'umubiri yitwikiriye mu buryo bw'umubiri, ariko hano muri Korinto ba 2:6 De la parole de l'esprit. havugwa ijambo rya mpemu. Des serviteurs. N'abakozi Si ce n'était pas des serviteurs, ntibari abakozi qui étaient serviteurs de la lettre de la loi, mais bagabura iby'inyuguti, ariko n'abakozi bahawe que l'esprit ububasha na mpemu. Ni ukuvuga yuko mpemu afata inyuguti akaziha ubuzima. c'est exactement Neza neza ce qui s'est passé nibyo byabaye pendant ces jours. muri ino minsi. La parole Ijambo a été prise ryarafashwe par l'esprit et a été na prise par mpemu, l'esprit. ihabwa ubuzima na mpemu. Muri abo bose mu kwizera baryakiriye. Nimba Pawulo hano avuga mu buryo bufoboye Si notre ati prédication nimba ubutumwa bwacu est restée cachée, bwiza bunyegejwe, elle est restée cachée et voilée pour buranyegejwe ku bahona, mais ariko en ceux atari muri ba bandi que le bakizwa. Seigneur Umwami disait autrefois, yavuga kera le Fils de l'homme, ati umwana w'umuntu yaraje pour que ceux qui voient kugira ngo ababona bahume, maze abahumye babone. Amen. et les scribes se sont demandé l'un à l'autre, mais est-ce qu'il veut dire abafarisayo baravuga mbingu mbe yagombye kuvuga yuko twe turi si impumyi? vous étiez, arababwira ati yaba mwari impumyi vous n'auriez pas de péché nta cyaha muba mufise, par ce que ariko kubera mwibaza ngo murabona icyaha cyanyu kigumaho. Abantu qui bose déjà pensent bibaza yuko instruire et enseigner bo Dieu, ils savent kwigisha Imana bazi ibintu byose. Abo bantu rero que les choses n'iront pas bien pour ces gens-là. ibintu ntibizogenda neza kuri bo, ariko nimba uciye bugufi mu nyonga y'Imana ukaza ukavuga uti mwami nutwigishe nutwigishe, turagomba kukumenya, Nous voulons connaître, turagomba kukumenya, kumenya ijambo ryawe n'ukugomba kwawe. Imana ikitwegera, Imana igwanya abibone, ababiri baciye bugufi ibagirira ubuntu. Uko guca bugufi turagukeneye twese. Murahazi dans le ministère de Frère mu bukozi bwa mwene data Branham, vous dire, il y a eu nk'uko ntugomba kuvuga yuko habayeho amacakubiri yabayeho, nk'uko byagenze ku mwami hamwe n'abahanuzi. Umucunguzi wacu yaravuga ati naje gushiraho amacakubiri, je suis venu dans ce monde pour naje muri ino si ngo shireho amacakubiri. Matayo 10:25. harakenewe yuko ingingo ifatwa. qui se tient du côté de Dieu. Ninde ariko hakaba abaja ku ruhande rw'Imana n'abandi baja ku rundi ruhande. Hano haravugwa kandi Si cela était voilé yaba par voile ibi naturelle, byari c'était bitwikiriye voilé par uruhuzu rw'umubiri, un rideau spirituel. N'essayez pas de regarder ariko ni iby'impwemu. Ntimugerageze kuraba mu by'umubiri, muze mwinjire muri mwemu, murabe ahantu muri, mumenye isaha iyo mubayemo. Est-ce que cela Mbega est ivyo compréhensible pour vous? biratahutse kuri mwebwe? Nous ne devons pas ntidutegerezwa kuraba gusa ku bintu by'inyuma, ariko ku bwa mpemu tumenye ico Imana iriko irakora uno munsi, tunyengetere, twinjire cyane indani y'icyo Imana iriko irakora. Hano aravuga ati mbega ntimushobora gutahura yuko imigenzo yanyu ari igihuzu kuri mwebwe? Imigenzo ikora ku buryo Imana iguma inyegeje kuri mwebwe. Nimba bimeze uko, imigenzo yose n'imigenzo nk'uko byari biri mu Bayuda kera, bari bazi byari baboza ibyombo, aho bategeza kugenda, ibyo bateza gukora byose n'ibyo batateza gukora, n'amazaburi bagomba kuririmba. Ariko umwami yaje mu biwe, abiwe ntibamumenye. Uno munsi haje rero ikintu
suit quelque chose de hakurikiye très ikintu particulier, kidasanzwe un frère Branham. umwene data abwira mwene data Branham ati hari ikintu ndakunegura uragerageza de faire en sorte que les gens gukora ku buryo abantu croient, bizera tu essaies d'amener les gens à croire qu'ils vivent dans un ugerageza kubwira abantu ngo bizere yuko bari mu gihe c'intumwa dans l'âge apostolique. ngo babeho nk'uko bari mu gihe c'intumwa Mais l'âge kandi igihe c'intumwa avec les apôtres hamwe n'intumwa a cessé. caraheze cararangiye ati rero nca ndabaza nti mbega ivyo ni ivy'ukuri Et il a répondu oui. aca aravuga ati yego Il yego était leur conducteur. ndabaza nti mbega umurongozi kera yari inde aravuga ati Les 12 apôtres. intumwa 12 J'ai dit ndavuga nti yego donc Paul, rero Pawulo ntiyari arimwo le jour de la Pentecôte, ku munsi wa c'était Pentekote yari Pierre, Petero conducteur, umurongozi lui en tant que Pierre. wewe nk'ibuye Quand ils ont vu l'Esprit de Dieu, bamaze kubona mpwemu w'Imana atanguye gukora il a dit, yaravuze Petero yaravuze car cette ati promesse est à vous, kuko et à vos iri enfants. sezerano ni ryanyu n'abana banyu nabo bose bari kure en aussi grand nombre que le Seigneur. nk'uko umwami azobahamagara Donc, si il a rero aujourd'hui, nimba agihamagara uno munsi aho rero promesse est valable iryo sezerano aujourd'hui. riracafise ububasha mu bahamagawe none ico gihe c'intumwa cahagaze ryari igihe c'intumwa kizohera quand igihe Dieu imana arrêtera d'appeler. izohagarara guhamagara Cessera d'appeler. Avons-nous compris cela? mbega twatahuye ivyo niyahagarika guhamagara imana ntihindura ijambo ryayo imana ntihindura umugambi wayo Qui peuvent harahiriwe s'introduire dans ce plan. abashobora kwinjira muri uwo mugambi w'imana bakemera gushigwamo Que nous attendons à ce mbega turindira yuko imana nous laisse revivre les actes des apôtres. isubiramwo Moi, je m'attends à cela. yego amina jewe ni amina ndarindira yuko imana ijana ku ijana isubira kuduha ubuzima bw'ibyakozwe n'intumwa imana iduhe gusubiramwo ibyakozwe n'intumwa Et maze dans le silence, muri gacerere je repasse encore une pensée dans mon cœur. ndafise icyumviro mu mutima Que wanje ce que Dieu va faire, ko ivy'imana izokora bizoba ari ivy'inkomezi cane bizosumba mbere bizoba ari vyiza gusumba ivyo twobona mu vyakozwe n'intumwa nko mu gice ca gatatu wovuga uti Pawulo yaba yari ngaho no musi canke Petero yaba yari ngaha jewe no kwizera aho rero et ceux aussi qui ont une relation personnelle. iyo ufise ubumwe uzi ivyo mwene data Branham yabayemo wovuga uti yaba mwene data Branham yari hano no kwizeye sinogize ingorane mbere ni n'intebe twaba twicaye ko nayo kwizera ariko Pawulo yari inde Petero yari inde Branham yari inde twe turi bande bose bari inzavya imana yujuje igakoresha igahezagira amen mbega bari bande bajya abantu 120 bajya 3,000 bajya 5,000 abo bantu bari biki bari abizera abantu bari bizeye kumera nta sengesho nta rizohabwa umuntu canke ngo umuntu adasanzwe umugabo w'imana adasanzwe oya izo bari imana nkuru iyavugishije abavugishwa n'imana bose irindiriye gusa yuko iyo saa y'imana yayo igera ishobore kwemera ko ivyo biba vuba iyo ndavye kuri jewe ubwanje jewe numva mfise umwitwariko ariko iyo ndavye mfise ukwizera nkaraba ku mwami n'amasezerano aho rero nta mwitwariko nsubira kugira nta guhagarika umutima ndamenya neza yuko imana ifise uburyo bwose ko ishobora gukomeza abanyantege nke abadashoboye ishobora kubashoboza abantu badafise uko bakora ishobora kubaha ubwenge ifata uwo igomba ikishurira uko igomba igihambaye nuko ivyubahiro vyose n'ubwiza bimugarurirwa haravugwa kandi hano itangazo
il est permis ngo par la parole biremewe kubw'ijambo gukora nk'uko Yesu yishuye Satani. Haranditswe, Petero avuze que ngo la même bénédiction apostolique, ujya mugisha nyine w'intumwa chaque personne, uri ngaha ku muntu wese Imana izohamagara. ça c'est la parole de Dieu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Pour chaque personne que Dieu appelle, Umuntu wese Imana ihamagaye, la parole Imana doit aller dans une chair humaine. ijambo rihishijwe mu nyama Pour aller à y'umubiri Moïse, nk'uko ryari ritwikiriwe muri Mose. Ubumana bwari muri we, parfait, yari agahore avec cette parole en lui, hamwe n'iryo jambo muri we, à tel point que ku buryo il devait voiler son visage. yategerezwa gushira umwitwikiro mu maso hiwe. Yari umuhanuzi yemejwe n'Imana, Qui dévoilait niwe yahishura ijambo akarizanira ubwoko. tu ne dois pas, tu ne dois pas. Ntuzokora iki, ntuzokora iki. Imana yategerezwa Dans un homme, kwihisha mu muntu kugira ngo apporter la parole de izane cette génération. ijambo ry'urwo Sinon, la rungano. parole Atari uko aurait même ijambo appelé ryari les kumena amaso à sortir. abari bahamagawe ngo basohoke. Nous avons déjà tous eu cette pensée. Igihe cyose tugira icyumviro cy'uko ijambo mbega iyo rihishuwe Elle devient une lumière brillante. rica riba umuco waka cyane, kandi uwo muco ntutegerezwa kutumena amaso, Nous éclairer le chemin. ugomba kutumurikira mu Elle nzira, doit nous montrer ugomba que kutwereka Dieu, ivyo Imana yateguriye twebwe. déclaration, Hanyuma itangazo, murabona, il devait bategerezwa, rester voilé. yategerezwa kuguma C'est ce yitwikiriye. que Dieu s'est voilé en Uko niko Imana yihishije muri Mose. Imana yatanze ijambo, maze Mose araza mis la parole du acatanga ijambo ry'umwami afise umwitwikiro mu maso hiwe. Jéhovah Yehova yitwikiriye, forme yambaye un prophète. imero y'umuhanuzi. Dans Hébreux chapitre Mu Baheburayo rimwe twasomye Dieu ko Imana autrefois à plusieurs kera mu buryo bwinshi plusieurs manières à parler par les prophètes. yavugiye La parole mu kanwa k'abavugishwa n'Imana. Ijambo ryaza ku bahanuzi bagize umugabane muri kamere y'Imana. Cette raison était Nico appelée gituma bahamagagwa bakitwa utumana, kuko ijambo ry'Imana ryari ryabaje ko riza kuri bo. Mbega bimeze gute natwe uno munsi niba nous avons reçu la semence twakiriye imbuto itabora y'ijambo ry'Imana, nitwaryakira muri twebwe mu mitima yacu nk'uko twabyumvise bifoboye, que chaque semence urubuto rwose ruzokwama, doit produire selon ruteza kwama nk'uko ubwoko bwago Si buri. nous avons semé Niba twarabivye la parole promise de Dieu, ijambo ry'Imana ryasezeranye, ikizovamwo il faut que ce soit birakwiye l'accomplissement yuko de cette promesse, haba cette parole promise. ugusohora Nous tenons comme kw'iryo tel. jambo iryo dufise nk'igifadika mu biganza byacu, Nous avons en possession de ces choses Tu- comme résultat divin. tukagira ivyo bintu tukabigira Je ne crois pas que Dieu fait des paroles vaines, des promesses nk'ikintu kiva mu c'Imana yatanze. Imana ijambo ryayo si ry'ubusa, yaduhaye ijambo ryayo, vaines. Nous a donné une espérance yaduhaye n'ivyizigiro bizima pour créer en nous, pour kugira ngo ireme muri twebwe, ikangure ukurindira kuzima n'ivyizigiro bizima. Turazi ivyo tugomba kurindira. Hanyuma aravuga umurongo hano ngo ni mwibuke ivyo. Mose wenyine yari afite ijambo, aucun groupe kandi nta wundi mugwi n'umwe qui serait descendu au peuple. C'était pas les wari pharisiens kumanuka ku bantu, si abafarisayo, si abasadukayo ou bien une autre secte ou bien un... canke akandi kadumbidumbi, ariko yari Mose. Il avait qu'un seul homme. Imana yari ifite umuntu umwe Dieu gusa. ne peut pas Imana ntishobora kuronka abantu babiri canke batatu batandukanye mu gihe kimwe, ifata umuntu umwe. Mose yari afise ijambo, et seulement kandi gusa Mose wenyene, nta na Yosuwa yari afise ijambo, nta wundi muntu n'umwe yari afise ijambo. Hanyuma aravuga parole amen. ijambo amen. Si dans ces jours Nimba muri no misi hariho abantu
qui apparaissent avec toujours de nouvelles bama bafise ibyo bahishuriwe bishasha twoshobora kubabwira mu buryo buciye bugufi Dieu ko Imana n'a rien oublié. atacu yibagiye Que tout ce ibintu qu'il byose avait à nous dire yagomba kutubwira ngo iduhishurire a été dit et byose byaravuzwe kandi byarahishuwe. la main n'était pas assez fort. Amen ntiyari yumvikana, C'était pas encore assez fort. ntabwo yari ifise inkomezi, Car vous savez très kuko murazi neza combien de nouvelles choses ingene ibintu bishasha byinshi j'étais proposé bi- dans le bizanwa ku marché isoko y'amadini, ariko hariho abantu bamenye que Dieu yuko Imana yavuganye natwe et que kandi yuko avec toute la clarté hamwe no gufoborwa kose mu buryo bw'ukuri yadumenyesheje ijambo ryayo n'ivyigomba. et nous n'avons pas besoin d'ajouter à cela, ntidukeneye kongeraho kuri ivyo besoin de canke rechercher ntidukeneye kugira ico dukurako. qu'une seule demande, Dufise ico dusaba gusa kimwe, c'est de mettre en pratique nuko ce que nous avons dushira reçu. mu Nous ngiro sommes dans la ivyo foi, d'être twakiriye, obéissants. twizere, tuba bumvira, tujane n'umwami, tugende dutera intambwe n'umwami, kugira ngo ukwizera n'ukumvira bifatane n'uko guhishurirwa kw'Imana, maze ubushobozi bw'Imana bushobore kugaragara muri abo ont reçu la bakiriye ijambo ry'Imana. ça aussi, Ivyo navyo nous l'avons souvent, kenshi dukunze kubivuga. les paroles d'homme, Amajambo y'umuntu qu'un effet. nta kintu na kimwe azotanga, ariko ijambo ry'Imana ntirishobora kuyisubirako ubusa, ataco rikoze, rizotegerezwa, rizosohoza ico Imana yarirungitse gukora, rizosohoza ukugomba kw'Imana muri wewe no muri jewe, mu mashengero yose Par la parole, ayo kubw'ijambo yahamagawe ngo asohoke. c'est en elle Muri ayo niho ijambo rizoba igifadika c'Imana, une réalité vivante igifadika kizima, et nous recevons tuzokwakira par là la confirmation divine. ugusohora Déclaration. kw'Imana. C'était un prophète. Itangazo, Mose yari Le umuhanuzi, prophète particulier yari de l'heure. umuhanuzi adasanzwe w'isaha. Aujourd'hui, il n'y a personne Ndizera yuko uno munsi ata muntu n'umwe qui pourrait contredire cela. yoshobora guhaririza ivyo. Si nous regardons Gusa iyo turavye mu gihe cacu, à notre temps, tukaza mu gihe cacu, hariho amajwi menshi, amajwi menshi atubwira. Aho rero tuca tugira intege zo kwatura yuko habayeho umugabo yarungitswe n'Imana yaserutse, afise ubutumwa bw'Imana pour ce temps, muri kino gihe. Amen. il a apporté Akaba yazaniye ubwoko bw'Imana ubwo butumwa sous une confirmation puissante, afise extraordinaire, qui est intahe ikomeye cyane y'Imana itogeranywa n'ibintu byose byabaye imbere y'ibyo. Turafise amashimwe. Imana yoba yari ifise abantu benshi ses choix et ko kwemeye ingingo zayo, ariko rimwe ku mwaka umuhanuzi, umuherezi mukuru yinjira ahera cyane, entrées pour faire sortir la parole, pour ramener yinjirayo ngo asohokane ijambo, ariko umuherezi mukuru yinjirayo kugira ngo atange amaraso. Isanduku y'isezerano yari yugaye, bose baguma barindiriye gushikaho umwagazi w'Imana viennent verser son sang. uza kumena Et à amaraso ce moment-là, yawo. Ico gihe rero igihuzu fut déchiré. caciye kitabuka, Le chemin inzira trône de la grâce. yo ija ku ntebe y'ubuntu ikiruguruka. Guhera ico gihe turashobora kwinjira hano. La dernière chose, c'était Ikintu la mort ca nyuma spirituelle. kuri Isirayeli rwari D'avoir urupfu rejeté la parole de Dieu, d'avoir désobéi. mu buryo bw'imhemu, kuba batumviye, kuba barashibuye. Murabe, Imana yari Ne devrait yarabuye ko ata muntu yateza kugerageza. Mose est entré. yarinjiye, La colonne de feu inkingi y'umuriro descendue. ikiramanuka. Dieu avait des hommes Imana yari ifise abantu par lesquels il pouvait parler. abo yashobora kuvugisha, abo yashobora gukorana nayo. Hano kandi haranditse irindi tangazo ngo Imana ntigomba abantu bigana, ijambo ryayo est révélé à une rihishurirwa umuntu, umugabo umwe. Niko byamye bimeze mu runganwe rwose. il y a eu Hamyeho umuhanuzi yaza afise ijambo ry'umwami. Igihe cose toute
par toutes les saintes écritures, mu byanditswe byera ijambo vint toujours ryama riza ku muhanuzi. Ico naco je l'ai donné toujours comme namye ndabitanga nk'ikintu co guhigisha. Iyo abene data bazana de nouveaux enseignements, inyigisho nshasha n'ibyo bahishuriye bishasha, ikibazo ndababaza nti mbega uri umuhanuzi ato yawe sindi umuhanuzi. hanyuma inyishu igaciba la parole ijambo c'est pas aujourd'hui qu'elle vient, elle est ntirije uno munsi, ryamye riza ku bahanuzi, elle l'a déjà été entièrement révélée. ryarahishuwe mu buryo bwuzuye. Pas besoin de nouvelles révélations. ntidukeneye uguhishurirwa gushasha muri ino minsi. Très particulièrement mu buryo budasanzwe tugomba kugaba de demeurer dans cette tukaguma muri iryo jambo kugira ngo dushobore kandi kubaho mu gusohora de les promesses. kw'amasezerano yose ku bw'ubuntu bw'Imana. Ici il est écrit Turihuta kandi hariho irindi leçon jambo ryanditswe ngo mbega dufise icigwa giki hano. Umwe wese yagomba kuba Mose, ni mubyibuke ce que Dathan ico Datani les autres n'abandi bose hariya dans le désert. bavuga mu bugaragwa bati oh Mose, Un moment s'il vous plaît. akanya gato undindire ndakwinginze. Tu prétends toutes sortes de choses. wewe wibwira yuko uri ibintu byose, Trop de choses. urubahuka ibintu byinshi. Hariho n'abandi ngaha Imana yahamagaye. Est-ce que c'était ainsi? Mbega siko bimeze? Dieu avait appelé Imana yari yahamagaye Mose. Dieu lui avait Imana yari yaramwihishuriye ku gisaka c'umuriro, lui avait adressé la parole. imuha ijambo iramubwira iti kura inkweto zawe kuko aho uhagaze Est un sol saint. yose uhagaze ko ni yera. Mose yagomba, Malgré tout pas obéir à l'appel. nubwo biri uko, ntiyagomba kubaha uwo muhamagaro. Arabwira umwami ati mwami urazi ko ntazi kuvuga. Imana iramubwira ati ninde yaremye umunwa, Et qui a accordé le langage. ninde atanga ukuvuga. Imana iramurungika mu buryo Avec la parole. buciye Adressée. bugufi gusa, imuha ijambo abwira ubwoko. Kera La parole a produit l'effet pour lequel ijambo ryakoze ico Quelle leçon ryari ryatangiwe tirons- gukora. de quelle leçon nous tirons Mbega dukuramo ikigwa ikihe ngaha? Umwe wese yagomba kuba Mose, mubyibuke. Je viens de le lire. Ndahejeje kubisoma. Il disait Baravuga bati d'autres hommes ici hariho n'abandi bagabo hano a appelé. ab'Imana yahamagaye. Ils ne savaient pas, ntibari bien sûr, où bazi ingene canke c'était passé et ce que le byari Seigneur lui avait byagenze ivy'Imana yari dit, quel yamubwiye. mandat ils avaient reçu de lui. Ntibari bazi amategeko Imana yari yabahaye canke igikorwa yari yabahaye, C'était la vérité. ariko kwari ukuri. Chacun agissait de manière Umwe wese yakora mu buryo bwo kubahwa igihe yaguma Mais lorsque quelqu'un mu bantu. Ariko iyo umuntu yagerageje kuja mu ruhagararo mu cicaro ca Mose, ico Imana yari yamuhaye, yaramuteguriye, yaramutegetse, ico gihe rero umuriro waciye uva mu ijuru, isi iruguruka, ica imira aho ako kanya nyene. Abo bantu bose bari bagerageje ivyo. Mugabe soyez des bons et des vrais chrétiens. mube abakristo beza bizera ijambo, ariko Ne vous approchez pas de la colonne de feu. ntimwegere inkingi y'umuriro. Quelle leçon! Mbega icigwa Alors que Dieu, au mu gihe commencement, Imana ku ntango ku gisaka gitukura yiyereka Mose, était dans, Dieu était voilé dans Imana feu. yari Là-bas, caché dans le buisson. yihishije mu nkingi y'igicu n'umuriro mu gisaka. Nico kimwe yari ihishije hariya ku ntebe y'ubuntu, ihishijwe n'igihuzu ahera hahera cane. Imana iminsi yose iritwikira, ariko hariya hanze A justifié Moïse. Imana yatsindanishirije Mose na ya nkingi nyene y'umuriro imbere y'abantu. Ubu rero ni mugabe, Lisez avec moi. musome hamwe nanje. Est-ce que vos pensées Mbega muri ivyumviro vyanyu distraites ici et là? mwazobaye? Les oreilles Mbega qui l'entendent. amatwi yumvirize. Avec cela, Hamwe n'ivyo je voudrais ici nagomba hano arrêter avec la lecture. guhagarika Que celui qui gusoma. a des oreilles Ufise amatwi entende yo et kumva qu'il écoute, qu'il entend. niyumve. Dieu est resté le même. Imana yagumye ari yayindi, Ses voix sont encore aujourd'hui les mêmes. amajwi yayo n'uno musi ni yayandi, rya jambo Le nyene, même esprit, wa muhemu nyene, le même
effets, les mêmes expériences. bya bikorwa nyene ya myimenyerezo nyene ivyo imana yatanguye ku ntango y'ishengero ku mpera mu ishengero bigomba kugarukanwa bikabamwo bikagomba gusubira kubamwo kandi ku bw'ivyo birakenewe birahambaye ko tuba ubugingo bumwe umutima umwe ukwizera kumwe tugakorera umwami umwe dufise umubatizo umwe ntitushobore kugenda mu burongozi butandukanye ariko mu burongozi bumwe gusa atari ubwawe cyangwa ubw'iwanje ariko uburongozi bw'imana dushobore kubanza kubumenya maze tugende muri ubwo burongozi bw'imana dushobore gushika ku ntumbero turabe imana yarungitse umuhanuzi yahamagaye ubwoko bwose ngo busohoke muri Ozeya haranditswe ngo imana yari yasohoye ubwoko ikoresheje umuhanuzi maze butegurira inzira imana irashoboye gukora ibintu byose twe tube inyego yiwe twizere yuko izoheraheza igikorwa yatanguye kristo nk'umuherezi mukuru yinjiye rimwe burundu ahera ho mu ijuru inyuma y'igihuzu ahera cane kugira ngo atware ikimazi co kuduhuza n'imana ku gicaniro uhereye ico gihe igihuzu caratabutse inzira iridegemvya amaraso y'umwagazi by'ukuri ntiyamenetse ntiyasheshwe kuri ino si ntiyagiye mu ivu ariko umwami n'amaraso yiwe yinjiye ahera cane nta nima ry'amaraso yiwe ryakorokeye hano ku isi umuntu yavuga ati je ivyo ntibindaba ibyo umuntu avuga ariko jewe nizera ijambo ryose amaraso yiwe aravuga cane uno munsi kuri wowe na jewe ndizera ububasha bwo mu maraso uno munsi turashobora kuba gusubizwa hamwe n'imana tukezwa tukozwa imbabazi ku bw'amaraso y'umwagazi imana yavugiye mu bahanuzi bayo ariko ku mpera yavugiye muri Yesu Kristo umwana wiwe niwe shusho y'imana niwe kamere y'imana niwe mero y'imana iboneka muri we imana ntiyavuze gusa muri Kristo imana yaduhaye inyishu amen hari itandukaniro hagati y'abahanuzi bose no guhishurwa kw'imana muri Yesu Kristo umwami wacu abahanuzi bose baravugishwa n'imana gushika kuri we ngo handitswe muri Luka 15:16 ngo ubuhanuzi byagezwe n'abahanuzi byaravuzwe gushika kuri Yohana ariko uhereye ico gihe umwe wese ubwami bw'Imana buratangazwa umwe wese akoresha inkomezi ngo bwinjiremwo Yohana yavuga ati ngo uyu mwagazi w'Imana kuri vyaha bari mu isi ibyo abahanuzi bari baravuze byose ibintu byose bari barindiriye byasohoye muri Yesu Kristo umwami wacu yari incamake karagasongero yari inyishu uno munsi niyo nyishu yawe niyo nyishu yanje ugusohora kwa byose ibyo imana ukoresheje abahanuzi yari yaravuze ku mpera kandi iryo jambo nariko ndavuga nk'ikintu ca mbere mu Bikorinto ba mbere 4 umurongo wa 6 imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza niyo yakiye mu mitima yacu kwerekana umuco ni wo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga
ha Yesu Kristo. ton témoignage, Mbega iyo niyo ntahe yawe, niyo ntahe yanje, niwo mwimenyerezo yawe canke wiwanje. Vy'ukuri turashobora kuvuga tuti ya Mana nyene imwe yari yarategetse ngo umuco nubeho, qu'elle brille des ngo ténèbres, wake uvuye mu mwiza. Iyo Mana nyene a fait niyo yakije umuco mu mitima yacu, umuco de la gloire de Dieu w'ubwiza bw'Imana mu nyonga ha Kristo, kugira ngo imenyekanishe kumenya. n'entendons plus nous Ntidukorakora, ntidugerageza, en train de chercher des twe ntiturondera gufobora imigani. Oya, il est la réponse de Dieu. we ni inyishu muri twebwe, niyo nyishu y'Imana. Ton rédempteur, mon Umucunguzi rédempteur. wawe kandi umucunguzi wanje muri Kristo. Notre rencontre Uguhura kwacu a eu lieu en Christ. kwabaye muri Yesu Kristo, guhura n'Imana. Imana yari muri Kristo, natwe twari muri we. Muri we niho twahawe kuzura n'Imana, Pardonné et que nous avons niho twahariwe ibyaha, niho twaronkeye agakiza. Imana yacu ihabwe amashimwe menshi ku bw'ivyo, kuko il nous a vu plein de dans sa grâce. yatubonye mu buntu bwayo, Il l'a ramené nos yagarukanye imitima yacu kwizera, kugira ngo ntitube abagarariji, ntitube abantu bahaririza, ariko dushobore kuba, nous rendre devant lui. dushobore kumwiyegurira, Dire Seigneur, tuvuge tuti Mwami, ndi iki contredire, pour kugira ngo ndaguharirize, kugira ngo mparirize ijambo ryawe. Oya, ahubwo ndagushimiye ko wavuganye nanje. nous ne pouvons pas encore mesurer. Ntitwoshobora gupima Nous remercions ivyo, ariko umunsi urashitse aho tuzoshimira Umwami ko yavuganye natwe, akaba a adressé sa parole. yatubwiye, yaduhaye ijambo ryiwe tukaryizera. Quelque chose. Ico ari ikintu ngomba kuvuga. Celui qui croit, Umuntu yizera, les choses vont mieux pour lui que ceux qui kuri we ibintu bigenda neza gusumba utizera, kuko uwizera azokizwa, utazizera azocirwa ku iteka. être sauvés. Turagomba gukizwa, Et sauver kandi gukizwa personne par une. Sauver sera personne par une cérémonie ou bien par une. si ku migenzo y'idini. Oya, ni ku kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Ijambo ryiwe Puisse rishobore être en nous devenir une réalité. kuba muri vivante. twebwe Son ikintu esprit kizima. puisse venir chez nous. Muhemu wiwe aze muri twebwe, maze byose bigaragare mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe. Dans ces jours, Twebwe twese muri no minsi nous puissions dushobore kugira umwimenyerezo w'ubwiza n'Imana yacu. le rideau Igihuzu carakuweho, inzira yaruguruwe, inzira la rédemption est maintenant. iridegembya. Gucungurwa kwawe no gucungurwa kwanje Nous sommes réconciliés kwarabaye, et les mystères de la parole. twahawe gusubiza hamwe n'Imana, n'amabanga y'Imana yose twarayamenyekanishijwe. Ufise ugutwi ko kumva niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Que Dieu nous bénisse. Imana iduhezagire Amen. twese, amen. Levons-nous. Turahaguruka ku bw'amasengesho, Nous chantons ensemble tel que je suis. turaririmba twese ngo nk'uko ndi ataco nzanye. Nous courbons nos têtes Turunamika imitwe yacu, et fermons nos yeux. twugare amaso yacu, twugurure imitima Que yacu. Dieu, Imana par son esprit ku bwa Mpwemu et wayo par sa parole, n'ijambo ryiwe puissamment agir ashobore en nous gukora muri tous. twebwe Bien-aimés, twese bakundwa. pour nous, la révélation de sa parole, Kuri twebwe uguhishurwa kw'ijambo ryiwe la révélation de sa parole, de sa volonté, no kugomba kwiwe bisobanura kuri twebwe basi autrefois, ikintu gikomeye le peuple d'Israël, nk'uko byari biri alors que l'exode, mu gihe ca la Isirayeli, délivrance devait avoir lieu. igihe c'uko bateza kubohoka Promesse, no gutanga urugendo. Ntiryari gusa isezerano, ariko kwari ugusohora en kw'amasezerano. ce
muri ba bandi qui cette promesse abo avait iryo été sezerano ryari bari bahawe ubu rero nico kimwe avant que imbere y'uko ishengero mugeni soit enlevé, izamugwa il faut birakwiye qu'elle yuko soit appelée ihamagagwa à sortir. ngo risohoke Sortie. risohoke Il est dit sortez haravugwa ngo nimusohoke muve muri bo ne touchez à rien. bantu banje ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye Je vous accueillerai. aho niho nzobakira Vous me serez fils mukambera abahungu n'abakobwa et je serai votre Dieu. nzoba imana yanyu Dieu appelle par imana parole. ihamagara n'ijambo ryayo ihamagara abantu ngo basohoke Dernier message ni ubutumwa bwa nyuma bwumvikana a lieu. nibwo buri kuburaho Nous allons l'écouter. uwo muhamagaro tuwumve harahiriwe abo bose Ont un cœur ouvert. bafise umutima wuguruye n'amatwi yuguruye n'amaso yuguruye kugira ngo bizere babone Et pour entendre kugira ngo bumve bashobore kumva turabona ingene igihe kitera imbere cyane l'écriture sur le mur, nous voyons turabona ibyanditswe ku gihome turabona ukwihebura kw'amahanga turabona ibimenyetso by'ibihe twamenye ibimenyetso bya nyuma ibyo umwami yahaye ishengero nk'uko kera byari bimeze nko muri sodomu alors que notre Seigneur niko umwami igihe yari ari ku isi tant reconnaissant natwe dufise amashimwe y'uko imana puisqu'il nous a pas itatwibagiye ariko yaratuvugishije turagomba kumuhereza ubuzima bwacu tumwizigire tumwizere toutes choses bien. ibintu byose azobikora neza Acceptez-le. tumumwakire Ce n'est pas l'invention d'un homme. si ibyo umuntu La yahimbye parole de Dieu éternel ariko ni ijambo ry'imana muri ino minsi doit devenir une réalité ritegeza kuba igifadika et trouvera son accomplissement. rikazoronka ugusohora kwaryo Les promesses pour la première nk'uko venue de Christ amasezerano yo kuza kwa mbere kwa kristo yari ari bose byose byarasohoye uko niko hariho amasezerano en relation afitaniye ubumwe no kugaruka kwa yesu kristo et elles vont aussi kandi nayo nyene s'accomplir azosohora et elles s'accomplissent aussi. ariko arasohora Dans ntihashimwe le nom du Seigneur. izina ry'umwami yesu kristo haleluya mbega amahirwe mbega ubuntu D'écouter les paroles de Dieu, kumva amajambo y'imana de les recevoir révélées kuyakira tuyahishuriwe na mpwemu yera pendant que mu gihe nous sommes dans la présence du Seigneur, tukiri mu nyonga h'umwami kumbure que il y aurait encore hashobora kuba hariho une personne ou une autre qui voudrait umuntu donner sa vie à Dieu. umwe canke uwundi agomba guha ubuzima bwiwe imana muri kino gikorane Nous ne voulons pas terminer ntitugomba en kurangiza igikorane donner l'occasion tudahaye amahirwe que des hommes, des abantu n'est-ce pas, expriment leur cri à Dieu. bashobore gutakambira imana Et, mes bien-aimés, Dieu appelle bakundwa la imana vie irahamagara imana irabura ikikwegera ko mu buryo bw'inkomezi qui veut ugomba encore résister et kugarariza no guhaririza abandonner votre résistance. nareke ubugarariji bwiwe nareke ubugarariji naduze ikiganza niyishikanira imana twese hamwe turagomba kuduza ibiganza maze irindi rimwe turimbe nk'uko ndi ataco mfise muri jewe Tel que je suis sans rien de moi, nk'uko sinon ton ndi sang ataco versé mfise pour moi. kiretse amaraso yawe wamenye ku bwanje Et ta voix n'ijwi ryawe qui m'appelle rimpamagara à toi. ni kuri wewe agneau de Dieu, wowe je viens. mwagazi w'imana niho nje Je viens, ndaje je viens. ndaje Père céleste, data wo mu ijuru dans toute la faiblesse, mu ntege nke zose j'ai essayé nagerageje d'apporter ta parole. kuzana ijambo ryawe imana yo kwizigirwa Mais ta parole est ijambo ryawe ni iry'ububasha elle est ni agissante, iry'inkomezi rirakora suffisante ririkwije pour lequel gukora ico waritumye il a envoyé. gukora
et exécuter tes volontés. no gusohoza ukugomba kwawe Car il est semé avec infirmité. kuko ngo habibwa ikintu c'intege nke hakazuka ic'inkomezi. Ndagushimiye ku bw'ivyo mwami mucunguzi, ukize abazimira, ukize ingwara abagwayi, ubohora ababoshwe, uhezagira ubwoko bwawe, ubatize muri mpwemu yera no mu muriro, uze n'ububasha bwawe ube hano mwami. Turagushimiye yuko umanuka hagati yacu, kuri hafi yacu, kandi kuhezagira, kandi uvugana natwe, duhishurire ukugomba kwawe. Ndagushimiye n'umutima wanje wose ku bw'ivyo mwami mukundwa. Turagusenga, turashima izina ryawe ryera, wihishuriye twebwe. Turagushimiye ku bw'ivyo. Niba ijambo iryo wabwiye runo runganwe, ujya wahishuriye runo runganwe, ryagumye rinyegeje, ribaye irinyegeje, ni muri abo gusa bagendera mu nzira zabo bwite, ariko abo bose bagendera mu nzira yawe babibona hari umuco, bafise umuco ku kagoroba, babonye umuco ku kagoroba uraka, wakira hacuze umwiza. Ndagushimiye ku bw'ivyo o Mana, uduhe guhishurirwa kwa Yesu Kristo, ukuri igihuzu, kugira ngo dushobore kubona bwiza bwawe mu nyonga ha Kristo Yesu. Ubuntu bwawe nihashimwe, hashigwe hejuru, izina ryawe ryera. Haleluya, haleluya. O mwami, uri mwiza cane, intsinzi yawe ni y'ubwoko bwawe. Haleluya mwami, ndagushimiye umutima wanje wose n'ubugingo bwanje bwose. Uzogira umugeni ijambo, atagira agasembwa, atagira umunkanyari, yogejwe mu maraso yawe, yejejwe n'ijambo ryawe, ashizweko ikimenyetso ca mpwemu wawe yera. O mwami wizigiwe, ushobore kwisuka ku bwoko bwawe mu buryo bw'inkomezi, ushire ikimenyetso mu ijambo ryawe ry'intumwa ry'abigishwa bawe. Nihashimwe, hashigwe hejuru izina ryawe ryera, izina ryawe ryera. Mana yo kwizigirwa kuno mugoroba, ndagusabye kuri abo bose ubwa mbere bari kubabona bino bikorane byawe. O Mana, mbega bayumvira iki? Mbega bafise ivyiyumviro bimeze gute? Mbega ni igiki gica mu mitima yabo? O Mana yizigiwe, kuva kwa mbere gushika kwa nyuma, bamenye yuko uwagendereye ubwoko bwawe muri runo runganwe, kandi ko uri wa wundi avugana natwe. Haleluya mwami, ndagushimiye ku bw'ivyo. Uracari wa wundi ashobora kurongora imitima nk'amazi. Abanyenkomezi bakuraho inkomezi zabo. Haleluya, nihashimwe, hashigwe hejuru izina ryawe ryera. Yesaya 42:26. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Ibi ntawe beza kubabaza kuvuga haleluya no kuvuga ngo Imana ishimwe. Haleluya, ubwiza bw'Imana. Mwami yakoze ibihambaye, turabinezererewe, tubifitemo umunezero. Turashima izina ryiwe ryera cy'igiciro. Yarungitse ijambo ryiwe kugira ngo adukize ingwara, kugira ngo adusohore, kugira ngo atwigishe, kugira ngo atwigishe, aturongore mu nzira. Haleluya, haleluya. Byubahiro n'ubwiza no gusengwa bikuzanirwe. Haleluya, haleluya. Mana
ihabwa Nous ubwiza voulons de tout notre cœur chanter. umutima wacu wose tugomba Haleluya, kuririmba tuti haleluya. haleluya Je haleluya suis sauvé par le sang. narakijijwe n'amaraso Alléluia. haleluya Alléluia. Alléluia. Je suis haleluya sauvé par son haleluya sang. nakijijwe n'amaraso yiwe Haleluya, haleluya haleluya. haleluya Comme je suis heureux. ese ingene nezerewe Haleluya, haleluya haleluya. haleluya Le Sauveur est mien. umukiza ni uwanje Haleluya. haleluya Quel bonheur ese d'être sauvé. ingene ari umunezero ko warakijijwe amen 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 Amen. amen